Ikigira gatatu mu bintu biranga umwungere, ntabwo umwungere yitwa pasteur kugira ngo ashobore kuronka ubuzima. Iki kiragaruka muri bya bintu umwungere abwirizwa gushira mu bwonko mu mutwe, yuko ishengero atari boutique yiwe, yuko ishengero atari affaire familiale, yuko ishengero atari akarima kiwe. Kica gatatu rero naco kigaruka muri ibyo, ntabwo umuntu aba pastori kugira ngo ashobore kuronka ubuzima. Uba pastori kugira ngo Imana ishobore kugucishamwo ishitwa ry'umugambi wayo mu bantu bayo. Ntabwo uba pastori kugira ngo kuko wananiwe gukoresha amaboko yawe ngo ushobore kubaho, hanyuma uhungire mu murimo w'Imana uje kwitwa pastori kugira ngo wonke izuje ryo kuragira. Ntibikunda. Nivyo uyu munsi turiko turabona. Ugasanga pastori kamwite gutyo, pastori umwungere ahagaze imbere y'ishengero, yambaye ikirato kigura ibihumbi 150, yambaye ipantaro y'ibihumbi 80, yambaye ishati y'ibihumbi 40 cyangwa 50. Ntabwo umuntu aba pastori kugira ngo umuntu aronke ubuzima. Ntabwo umuntu aba pastori kubera yananiwe gukora n'amaboko yiwe ngo arondere ubuzima bwiwe bwite, aronderera umuryango wiwe, aronderera abana biwe, abambika bigisha. Ntabwo kuba pastori ari refuge y'ubukene canke y'ukurondera ubuzima hanze. Uyu munsi turabona ibintu bitandukanye, ariko bigatuma umuntu kwibaza. Ugasanga umwungere w'ishengero ahagaze ku gicaniro, yambaye ikirato c'ibihumbi 150, uburyo yakiroswe bwo bwose siko shatse guhagararako. Yambaye ipantaro y'ibihumbi 60, ikirato cha 150,000, ipantaro 60,000, yambaye ishati ya 60,000, yambaye isaha y'ibihumbi 60 canke 80 canke 100 canke 40, kuko izi ibihumbi 10 umengo ntizifata ku maboko yacu. Yambaye costume ya 500,000. Ubuhoho izi Bibiliya zigeze zidutera isoni, uzitwaye ku gicaniro umengo ntabwo uri pastori agezweho, ufite tablette ya 1,5 million. Hanyuma mwishengero urongoye harimo umupfakazi canke ntaho nikora yaje gusenga n'amaguru. Ushobora kuba ishengero ryawe riri muri ville, ushobora kuba riri n'importe où, ari ugasanga hariho umukristo yagize urugendo rw'isaha n'igice kugira ngo ashobore gushika mu nzu y'Imana, kandi iteraniro ryahera arasubira agira urugendo rw'isaha n'igice asubire muhira. Inyuma y'iteraniro akakurondera kugira ngo nk'umwungere, intama ikakurondera kugira ngo ikubwire ibibazo ifise. Hanyuma wewe ukamunambika k'ibiganza ukamubwira ngo reka dusenge Imana igutabare, kandi ntafise icyaza kugaburira umwana. Hama ukamubwira ngo Imana iragukunda, subira muhira Imana irakwishura. Urumva ubwungere bwawe budafite amakemwa? Urabona ubwungere bwawe vy'ukuri, urabona ubwungere bwawe ari bwo gushingira intahe? Kambe ndagarukirije ngaho, muhemu w'Imana aravugana nawe. Ariko ndashaka kubwira ngo ntabwo umwungere mwiza muzima ashobora kurara hazi intama yiwe amagufa ari hejuru, canke inka yiwe amagufa ari hejuru itaronse ubwatsi, hanyuma ngo wa mwungere mu gitondo avyuke akame yanka. Kuko uyu munsi turiko turagoba izo turagiye. Ushobora kwibaza ngo abantu ntibabibona. Nivyo abantu ntitubibona kuko amaso yacu ntabona,
ariko mu ijuru hari Imana itambara amarori nk'aya nambaye. Amaso y'Imana ntakeneye amarori kugira ngo ashobore kubona. Twebwe niyo twambaye amarori, amaso yacu afise ahagarukira kubona, ariko ijisho ry'Imana ndashaka kugira ngo rirabona ibyo utabona. Rero umwungere mwiza ntabwo yinjira mu gikorwa cy'ubwungere kugira ngo arondere ubuzima. Aja mu gikorwa cy'ubwungere kuko Imana yamuhamagaye kugira ngo aragire intama z'Imana. Umwungere abyuka mu gitondo agaturutsa inka canke intama, ashobora no kuziturutsa batafunguye, ariko akazitwara mu rwuri ku musozi zo zikirirwa zirya kandi bakaziturutsa atafunguye, ariko akaziturutsa zikirirwa zirya. Igihe gishitse cy'amashoka akazishora zikumugezi zikanywa amazi zikaruhuka, akazicara iruhande kugira ngo ntagire ikiza kuzitera. Zijeje kuruhuka akazisubiza ku musozi zikarisha, ku mugoroba akazitahana akabona kujya. Ariko abungere b'uyu munsi tubanza guhaga imbere yuko turagira intama. Mu ijuru hari Imana, abazi byinshi bazobazwa byinshi. Tubandanije ikigira kane, nabwiye ko hari ibintu bine biranga umwungere. Ikigira kane, umwungere ntabwo ari umwami mu ishengero. Le pasteur ne doit pas être un roi dans une église. Non. Ntabwo umwami ni Kristo. Kuko munsi tubaza kubona yuko Kristo niwe mwungere par excellence. Kristo c'est lui le pasteur par excellence. Ntabwo umwungere yicara mu ishengero nk'umwami akicara icyavuze kikabico. Ntabwo umwungere ari wo kwicara mu ishengero kugira ngo ategeke. Umwungere yicara mu ishengero arongora ishengero, ariko mukuru uko kurirongora nibyo afata ingingo, ariko yumviriza ibyiyumviro by'abandi, akumva icyo abandi biyumvira ku murimo w'Imana, ku gikorwa cy'Imana. Kuko ndashaka kubwira ikintu kimwe, nimba uri umwungere uko urankurikirana, nibyo ufise ibango ry'ubwungere, nibyo, ariko ntabwo zangabira 9 zose zamwe yarazikurimo. Hariho abandi bagukikuje, hariho abandi Imana yagabiye ingabire zitandukanye zamwe mu yera, kandi abo bafite izo ngabire urabakeneye kugira ngo iryo bango ry'ubwungere ushobore kurikora uko Imana igomba. Hariho abungere batavuga mu ndimi, hariho abungere badafise dogerizo, ariko wowe mu ishengero ryawe urongoye, ishengero Imana yaguhaye, reka sina navuga mu ishengero ryawe, reka mvuge mu ishengero Imana yaguhaye urongoye, urakeneye umuntu, urakeneye umukristo Imana yahaye ingabire yo gukiza indwara, kugira ngo nanone abakristo Imana yakuragije bashobore kubaho mu buzima bwiza butagira indwara, naho barwara ariko bashobora gukira, kuko hariho mu ishengero aba Imana yahaye ingabire zo gukiza indwara. Mu ishengero urakeneye abantu bafise ingabire yo kuvugishwa n'Imana, kugira ngo nimba mu iteraniro Imana ishatse gutanga message, ntabwo bisiguye ko message zose Imana izotanga izokwamizishira muri wewe. Hariho uwundi mu mama, hariho uwundi mu papa, hariho uwundi mutama, hariho uwundi musore cyangwa inkumi Imana yashizemo ingabire yo kuvugishwa nayo, kugira ngo mu ishengero Imana yashaka gutanga message iyimucishemo, hanyuma we nk'umwungere ushobore gufata ya message Imana itanze, urabe neza yuko ivuye ku Mana by'ukuri, kuko Satani nawe aratanga message cyangwa umuntu akavuga ibyo yishakiye. Wowe nk'umwungere ubwirizwa gusenga, ukisonzesha, ukayondera mu nyonga y'Imana, ugasaba Imana ikaguha ingabire y'ubwenge, don de sagesse, ikaguha ingabire yuko sobanura impwemu, gutandukanya impwemu, ikaguha ingabire don de discernement, kugira ngo umenye ibikoreka mu ishengero rongoye yuko by'ukuri byose birongowe namwe mu Imana. Bisiguye ko rero
ntabwo ukwiye kwicara mu ishengero nk'umwami, kuko umwami mu gihugu ciwe avuze ngo Kim urararupfuye, ndarampfuye, ntawe untabara, kuko umwami yafashe ingingo. Umwami avuze ngo Kim urararukize, ndarankize, kuko umwami yafashe ingingo. Ntabwo uri umwungere kugira ngo uce abantu mu ishengero, ntabwo wemerewe gusohora abantu mu ishengero, kuko ishengero ntabwo ari iryawe. Wahamagariwe gusana imitima, ntabwo wahamagariwe gusambura imitima. Imana dufashe cyane. Hari abungere baca abantu mu ishengero, sohoka, agata abantu mwibarabara. Ndashaka kubwira ngo ntabwo Imana izokubaza abusigaranye mu ishengero, Imana izokubaza uwutaye mwibarabara, kuko si wamukuyeyo, yakuweho n'Imana. Imana imugirira ubuntu, imukura mwibarabara, imukura ku cobo cy'urupfu, imukura mu byaha, imuzana mu ishengero. None wewe wigize umwami mu ishengero, wigira kabizi, wigira intare ivuze abantu bose bagwa hasi, kuko umuntu yaguye mu cyaha, kuko umuntu yaguye mu ngorane iyi niyi, kuko umuntu byamugoye, wowe uramuciye umwirukanye mu ishengero. Akaga kuri wewe. Ntabwo Imana izokubaza izo ntama 99 usigaranye, izokubaza iyo ntama imwe utaye ukayireka. Ntabwo rero umwungere, ntabwo pastori ari umwami mu ishengero. Kandi naho woshaka kwigira umwami, mu Kirundi baravuga ngo umwami agigwa n'abagabo. Bisiguye ngo n'umwami hari ibyo adashoboye, akeneye abagabo, akeneye abashinga ntahe, akeneye abahanuzi, akeneye abaganwa, akeneye abatwara imitumba n'imisozi, kuko hose umwami ntahabona, ntahashika. Akeneye rero kudecentraliza ububasha bwiwe, kugira ngo ashobore gukordona, kugira ngo ashobore kugira ya gestion quotidienne ku munsi ku munsi. Rero kuri iki umwungere akwiza kuba umuntu aciye bugufi, umuntu asanzwe, umuntu ari ouvert pour tout le monde, umuntu abantu bose kumushikira biborohera. Ntabwo ukwiye kuba umwungere yinjira mu biro abantu bagatangira kuraba yuko ibifungo by'ishati bifunze neza, bagatangira kuraba abadamu bagatangira kuraba yuko impuzu. Ntabwo ukwiye kumera gutyo, ariko ukwiye kuba umwungere yinjira mu ishengero, abari bicaye bagahaguruka bakaza kumugumbira, kuko bazi neza, bumva neza yuko niba mugumbira bumva baruhutse. Reka mbaye intahe gatonya ngaha. Jewe mfise umwungere andongoye, kandi arabizi yuko muba mwubaha ndimwe, mwubaha nk'uwo Imana yashize hejuru. Ariko nta gihe na kimwe ndicara numve ko ari shefu wanje, kuko nzi yuko ntabwo Imana yamuhamagariye kuba shefu wanje, yamuhamagariye kuba umurongozi wanje, yamuhamagariye kunyereka no kuntahuza icyo Imana yampamagariye kuba. Igihe cyose tuvuganye nta na rimwe mvuga ngo wari pasteur, kuko mufata nk'umubyeyi wanje, mufata nka papa, kandi by'ukuri ni papa kuko arandeze. Hariho ububasha Imana yamuhaye, yashize mu kiganza ciwe kuri jewe. Mu gihe hamwe numufata nka shefu wanje, sinomwubaha ahubwo no mutinya. Ibyo bigatuma nimba ntari kumwe nawe mu bikorwa antuma gukora, hari ibyo ntakora kuko ntari kumwe nawe. Cyangwa ibyo bigatuma mu bikorwa yantumye ngira ico bita excès de zèle, kugira ngo ndamunezere, kugira ndamushimishe, ndamunezereze. Ariko shima Imana kuko suko umwungere abwiza kumera. Niyo mvuganye nawe ku telefone, nta na rimwe birashya ngo mvuge ngo wari pasteur. Muhamagara umubyeyi, muhamagara mutama, niryo zina mwita, kandi koko ni mutama wanje. Kubera iki? Kuko nzi neza ko Imana mu biganza byiwe yamushizemo kundera, yamushizemo kumfata ukuboko akantambukisha, akanyigisha gutambuka. Rero umwungere iyo ahamagaye inka canke irindi tungo ryiwe, riramumenya, riramenya ngo irijwi n'ury'umwungere wanje. Niko bibwiza kugenda.
abakristo bategerezwa kumenya ijwi ry'umwungere wabo, ariko ibyo bizovana n'uburyo umwungere ameze. Ntabwo umwungere mu guhamagara inka yiwe cyangwa intama yiwe avuze uruhwa. Nico gituma inka zose zifite amazina, ayihamagara mu izina kandi nkikamenya ko ari umwungere. Rero umwungere abwiza kurangwa no guca bugufi, akagira umutima wuguruye, akagira umutima wugururiye bose. Umwungere abwiza kugira kandi amatwi yumva byose. Ntabwo amatwi y'umwungere ahamagarirwa kumva gusa ibyo wakeneye, biba bibi biba byiza, umwungere abwiza kubyakira. Kuko umwungere mu busho bwiwe haba harimo inka zikubitana imigere ziterana amaguru, haba harimo inka zisekana zicana, haba harimo inka zitonda ayegera akayikorako igaca imwegera ikamujyamako, haba harimo inka zisaragurika ayikoze gatonya ibisimbaguritse. Donc mu busho bw'inka haba harimo inka z'imico itandukanye. Umwungere icyo ahamagarirwa si uko harimo inka yicana bica bituma ko igihe cyose ayegereye aba yitwaje inkoni. Aramenya aho iyo nka ayagaza yikora ntiyicane. Bisiguye ngo rero umwungere abwiza kuba ari umuntu ari sage. Kuba sage si kugenda umuntu yunamye. Uhuye n'umuntu Yesu ashimwe. No. La sagesse ni kindi kintu. Iyo kugenda umuntu yunamye atwaye Bibiliya mu kwaha, akagenda yunamye ukamengo agwaye umugongo, aho haba harimo uburyarya. Umwungere agenda yemye, afise Bibiliya mu ntoki canke ntavyo uko yitwaye. Mugabo la sagesse c'est au-delà yo kugenda umuntu yunamye. Guca bugufi si kugenda umuntu yunamye. Umuntu aca bugufi mu mutima, umuntu aca bugufi muri caractère, umuntu aca bugufi mu mvugo, umuntu aca bugufi mu kumva, umuntu aca bugufi mu gufata ingingo. Ku munsi tugenda twiga. Rero ntabwo umwungere ahamagarirwa kugenda gaye, ntabwo umwungere ahamagarirwa yinjiye protokole batana imbere batana inyuma, uwundi yamutwaje Bibiliya agashaka Bibiliya, uwundi yamutwaje telefone, uwundi uwo mengo ni president cyangwa ni vice president cyangwa ni general yinjiye mu ikambi. Ntabwo ari uko umwungere abwiza kugenda, no. Kuko bigenze gutyo intama zizoguhunga, intama zizogutinya. Ntabwo umwungere ari umwami, umwungere ni umwungere nyene. Umwungere n'umwami biratandukanye, umwungere na boss biratandukanye, umwungere n'umu entrepreneur biratandukanye. Umwungere n'umwungere nyene abwiza kugira umutima wagutse, umutima wuguruye, umutima uciye bugufi, abwiza kugira amatwi yo kumva byose, akagira umutima wo kwakira byose. Ibibi n'ibyiza akabyakira. Ya Mana ikorera muri we, bya bibi n'ibyiza yakiriye, ya Mana yamuhamagaye ikabishira ku murongo. Imana ishimwe cyane. Umwungere rero abwiza kuba karorero kandi mu rukundo. Umwungere abwiza kuba un modèle d'amour, abwiza kugira urukundo rwagutse. Ntabwo umwungere abwiza kugira urukundo bwabo basangiye ubwoko gusa. Ntabwo umwungere abwiza kugira urukundo rwabo basangiye intara gusa. Mwishengero urongoye harimo bakavantara benshi. Mwishengero urongoye harimo abo mudahuje ubwoko. Mwishengero urongoye harimo abo mudahuje imiryango. Abwiza kuba un modèle mu bintu byose. Aha niho hari sije ikomeye cyane, nibaza ko kugira ngo tuyivuge ko twofata uwundi munsi. Ni sije ikomeye cyane, ni sije abantu batinya kuvuga, ni sije abantu bakora ko bagasha, ni sije abantu sinzi uko nobyita, sinza kuyivuga ku bunyene kuko ntabwo ari cyo cigwa twateguye. Mugabo ni sije nibaza ko nayo ikwiye kuganirwako. Abungere baremerewe, sabungere gusa naba bantu baya mabango atanu: apôtre, prophète,
evangeliste, pasteur, enseignant. Twese turafise imitima y'ibigumbagumba. Twese turafise ibyo twemera mu mice yose itandukanye y'ubuzima tubayemo cyangwa ubuzima bw'igihugu. Turafise ibyo twemera, turafise ibyo twizera, turafise ibyo dukunda. Ariko nitwemerewe byose kubyerekana. Kukubera iki? Kubera wa mutima tubwirizwa kugira wugurukiye abantu bose. Mu gihe rero wewe uzoja ngaho ukumva ko byose ubyemerewe, ukerekana ibyo wizera n'ibyo wemera n'ibintu byose ugashira ngaho hanze, hariho abantu uri kurakomeretsa. Hariho abantu bamaze kugukuramo ibyizigiro badashobora kukwikonfiya ko nk'umwungere. Kuko nshobora kwibaza nti mbega uyu mwungere ninaje kumwikonfiya ko muri ubu buryo arantahura tudasangiye ubwoko, arantahura tudasangiye ibyimviro bya politike, arantahura tudasangiye intara. Kukubera iki? Kuko hariho ico wabuze. Hariho ico wabuze muri exercice y'umuhamagaro w'ubwungere. Wabuze esprit de sagesse. Hariho ico utakoze. Ntabwo wagize wa mutima wugurukiye abantu bose. Uyu munsi hari ikintu reka mvuge kubijanye n'igihugu cacu turimo. Uyu munsi hari ikintu citwa politike, aho abantu bose n'umwana w'imyaka 5 usanga avuga politike, n'umwana w'imyaka 2 usanga avuga politike, n'umusazi usanga avuga politike, n'umurwayi ku gitanda usanga avuga politike. Ugasanga rero kugira ngo umuntu akwikonfiye ko nk'umwungere arabanza no kukwiga amenya uhengamiye muri politike kugira ngo yumve kuza kumutahura. Ibyo nijuru turiko turajamwo canke ni kibisi kiri ngaho nyene umuryango wuguruye, nimba kija mu Kanyosha n'abaviramo mu Kinindo baracinjiramwo, n'abaviramo kuri Petit Seminaire baracinjiramwo, n'abaviramo ku Musufe baracinjiramwo. Kukubera iki? Ni kibisi imiryango yuguruye, cyavuze ko giye mu Kanyosha gusa, none abantu bose bariko baracinjiramo. Tube maso, dusenga Imana uyu munsi idusubize ubwenge ku gihe, dusubize ubwenge mu muhamagaro w'Imana. Umuntu wese amenye icyo yahamagariwe, asenga Imana imuha ubwenge. Nimbura umwungere, nimbura ngo ishengero, menya ko hariho ibyo wemerewe gukora no kwerekana. Hariho n'ibyo wemerewe gukora ntugutemerewe kwerekana. Temerewe kwerekana. Kukubera iki? Kuko wabwirizwa kuba igiti gifise igitutu cugamamwo n'umuntu wese arushe. Nico wahamagariwe nk'umwungere. Kukubera iki? Kuko ni wewe wenyene Imana yahaye gutunganya iby'ishengero ku munsi. Imana idufashe cyane. Rero ubwiza kugira umutima wugurutse, ukumva byinshi, ukiyumvira byinshi, ukavuga bike. Ukaraba byinshi, ukumva byinshi, ukiyumvira byinshi, ariko ukaja muri bike. Atari uko wifuza kubijamwo, atari uko utifuza kubijamwo, atari uko utifuza kubivuga, ariko wahamagariwe kubaka imitima y'abantu bose baje bakwitura. Ntabwo wahamagariwe kubaka imitima y'abantu b'inzobe gusa, n'abirabura baragukeneye kugira ngo ubake imitima yabo. Ntabwo wahamagariwe imitima kubaka imitima y'abantu bagufi gusa, n'abarebare baragukeneye. Ntabwo wahamagariwe kubaka imitima y'abarundi gusa, n'abakongomani baragukeneye, n'abanyamerika baragukeneye. Abantu bose bakeneye kukwitura nk'umuntu w'umwungere. Intama zose ziragukeneye. Ngaruke kuri aka kantu, wibuke neza yuko umwungere iyo ari mu ruhonga yaragiye inka ziwe, akabona inka z'umubanyi zigiye kona, ntabwo azireka ngo zone kubera ari z'umubanyi, ariko atora inkoni akavuza karuru akazamira kugira ngo ntizije kona. Bibaye ngombwa
akazishira impande yiziwe akazicunga kugira ntagire ico ziba, bisiguye ko umwungere ni kindi kintu. Ibango ry'ubwungere ni kindi kintu. Abantu benshi bariko baraca ku ruhande ry'ibango ry'ubwungere. Kubera iki? Ntabwo bafata umwanya ukwiye wo kubaza Imana ico batezwa gukora nk'abungere. Ntabwo bafata umwanya ukwiye wo kurondera mu nyonga y'Imana kugira ngo bayisabe ngo aba ariyo irongora ishengero iciye muri bo. Bo bashaka kurongora ishengero ubwabo en personne. Ariko twari dukwiye kwemera tugasenga tukababazwa, ariko objectif yacu ari uko Imana irongora ishengero iciye muri twebwe ko turi bikoresho. Mu kurangiza kuri aka uyu muhamagaro w'ubwungere nakashatse kuvuga, umwungere si komanda. Umwungere abwirizwa kuba example mu bintu byose. Komanda mu gisirikare cyangwa mu gipolisi niwe iyo atanze itegeko arahagarara cyangwa akicara, icyo avuze naho uburwayi uragikora. Ariko umwungere akomanda par exemple. Donc nibyo aratanga itegeko, ariko ni byiza yuko atanga itegeko mu karorero. Nimba winjiye mubiri wawe nkaha nicaye ugasanga hari intebe iteretse nabi, bika gusubira inyuma ngo hamagare muri wa murwi ujejwe gukora isuku ngo uzoze kweka intebe iri ngaha. No, winjiye mu biro, birashobora ko ari umuntu yayicaye ko agahaguruka azubaye gato nice bamuhamagaye. Iyo ntebe ufise amaboko abiri arimo ingufu Imana yaguhaye, uyiteruye ukayishira ku ruhande, umukristo asanzwe akubonye aramenya ko iyo ntebe hari ahantu ibwirizwa kuba iteretse. Ni ukuvuga ngo uwundi munsi ntabwo uzoyisangaho, uzosanga bayikuyeho kandi uzomenya wayikuyeko. Kubera iki? Kubera tu as prêché par des exemples. Imana ishimwe cyane. Mu kurangiza rero, usomye muri Yohana 10 murongo wa 11, reka ndangize masoma. Yohana 10 murongo wa 11 handitswe gutya ngo, twasome mu izina rya Yesu Kristo, ni jewe mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uwo ni Yesu yabyivugiye ngo ni jewe mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ako niko karorero ukwiriye gufatirako. Kristo niwe mwungere par excellence. Kristo niwe mwungere asumba abandi bungere bose. Kristo niwe mwungere w'akarorero abungere bose babwirizwa kurabirako. Niwe abwirizwa kutubera model. Ntabwo ukwiye kuraba umwungere naka kuko yakwitanguriye mu gikorwa ngo urabe ibyo akora ngo nawe ari byo ukora. Ukwiriza kurabirako numwe. Niwe notre pasteur par excellence. Niwe notre pasteur exemple. Niwe karorero turabirako. Uwo ni Yesu Kristo. Reka uyu munsi turangirize ngaha kuri ibango ry'ubwungere. Umunsi ukurikira tuzorabira hamwe ibango ry'ubwarimu. Bibiliya zimwe z'igifaransa haraho zivuga docteur, ahandi enseignant, ahandi maître, mugabo mu Kirundi ni ibango ry'ubwarimu. Gushikana ngaho rero, mu mwanya turashika ngaho, reka mvuge ngo amahoro y'Imana abane nawe, Umwami Yesu Kristo aguhezagire. Amen.